urwaruka ngo rurakwiye guhaguruka rukijukira inyigisho zo kwandika no gutunganya imigambi. Ivyo rero ngo vyoheza bikabafasha kumenya neza gutunganya imigambi yabo maze rukaja mu nzira ya leta yo kwitunganiriza imigambi. Ni umwihwezo wa Nineza Eloge arongoye ishirahamwe Semawo Afya Bora mu nyigisho zo kwigisha bigisha abandi kwitunganiriza imigambi. Hari kuri uwa 20 Ndamukiza umwaka wa 2022 i Bujumbura. Twaratunganije inyigisho zo kwigisha abazokwigisha abandi ivyerekeye kwitunganiriza imigambi. Imvo ya mbere nuko mu bisanzwe leta y'u Burundi mu ihangiro yihaye ari uko hobaho byo bita renforcement de capacité kugira ngo abantu bamenye baronke ubushobozi n'ubumenyi bukwiye bwo kwitunganiriza imigambi cyangwa kwikorera ivyabo. Ubwo rero natwe twarabonye yuko tubona impingane ndende, tubona reka twigishe abazoshobora kwigisha abandi kugira ngo uwo mugambi ushobore kuja mu ngiro mu gihugu cose, kandi tuvuga tuti turafise abantu babifitiye ubumenyi babishoboye kugira ngo bigende neza umugambi uje mu ngiro. Murabona tubigisha cyane cyane kwigisha abandi ibijanye no kwitunganiriza imigambi. Ubwo rero murabona imigambi ya leta yose bifatiye yuko murazi ati umufuko wose uronke amafaranga, umwe wose uronke icyo ufungura. Rero ubu aho bigeze ntushobora gufashwa canke kuronka abaguhingurane haba muri zirya banke za bije canke paeje utazi kwitunganiriza umugambi kuvyandika. Bisaba wandike umenye gusigura uwo mugambi wawe. Rero akamaro ko gwaruka nuko bonyene baho bamenye kwitunganiriza imigambi kandi bakavaho bamenye kwigisha abandi, noneho bigatuma nabo bagenda guhiganwa muri bariya babemereye kubaha imitahe. Bukuru Jean Pierre na Raisa Ndayishimiye ni bamwe muri abo baronkejwe izo nyigisho. Twaje muri izi nyigisho kubera ko twumvise ari nkenerwa, kuko ubwacu turakeneye kwitunganiza imigambi yacu, ariko tukifuza yuko tutovyigumizamwo ahubwo twovyigisha n'abandi kugira ngo bashobore kwiteza imbere nabo mu bijanye no kwitunganiza imigambi. Bisanzwe izi nyigisho ni ngirakamaro kuko bituma abantu baja iyo babona. Iyo umuntu ariko arakora ikintu atagitunganije neza ngo amenye intambamye kumbure ashobora guhura nazo n'ingene ashobora kuzigera, biba ibintu bigoye, bituma n'umuntu acahagarika igikorwa yari yakoze kubera ko bitamworoheye kugira ngo ashobore kubandanya kubera ubumenyi buke yoba yari afise, canke kubera ari rya mbere agiye muri ivyo bikorwa atarazi uko bitunganya. Izi nyigisho gituma nazijemo nuko ari inyigisho zikenewe cyane, zifitiye akamaro kuri jewe, kuko kwigisha abandi ni ikintu gikomeye. Kumenya ukuntu wigisha abandi bantu ni ikintu gihambaye, kuko urashobora kuba ufise ubushobozi bunaka mugabo utazi kubutanga. Rero ino formation iratwereka ukuntu ubwo bushobozi ufise muri wewe ushobora kubuha abandi nabo bakamumenya neza atangorane irimo. Niteze gusohokana agasaho gakwiye kugira ngo na jewe nshobore kuja guhagarara imbere y'abandi bantu nkabigisha ibi nahawe hano, kugira ngo nabo babimenye bashobore cyane cyane kwitunganiriza imigambi yabo batarinze kuja hirya no hino. Haruhande yo kwiga gutunganya imigambi, abo bigisha bazigishwa kandi ibijanye n'imvugo idakomeretsa, uburyo bwo gusaba n'ibindi.